Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza misi yose kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV aho uherereye hose ndaguhaye kaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho kandi adasanzwe kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 11 Gitugutu 2023 muri uyu mugoroba rero nimuze gucikwa n'impinduka zihejeje kuba uyu munsi nyene icubero Varisito Ndayishimiye arabandanya guhindagura indongozi nuze gucikwa rero reka imbere yuko nshikiriza ivyo tuza kwibandako nguhe kaze wowe dukurikiye uri mu Burundi uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure ndagusubira kugira ntuze gucikwa muri vyinshi tubatohoreza babigaruka cyane muri politike agateka kazi na muntu ubutunzi bw'igihugu butungane umutekano n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye aho tubatohoreza n'inkuru ziba zaranyegejwe mukazumvira ngaha kuri Umuhuza TV ndabahaye kaze kuri uyu munsi rero habaye impinduka Banki nkuru y'igihugu zirabandanya inyuma yuko Dieudonné Murengera Ntwari yoba yarakuwe mu mabanga yo kuyurongora Banki nkuru y'igihugu BRB ndetse bigatangazwa ko iperereza ryo rimufise rero icabaye nuko uyu munsi icegera ca mbere cutwara BRB naco cahinduwe mukaza gukurikira byizo mpinduka ivyo rero biraza no kubandaniriza ku yindi nkuru twabateguriye ari nayo nyamukuru tuza kwibandako bumwe mu buhinga bukoreshwa mu kwiba amafaranga mva makungu mu Burundi aho turaza gushika muri BRB mumenye rero ivy'ubusuma bukomeye cyane kandi buteye ubwoba bwoba bwarabereyemo benshi rero bakaba babonye iyo nkuru canke abayumvirije bakashaka kwishanisha nibiriko biraba muri BRB vyo guhindura indongozi ariko ivyo vyose twabatohoreje muri ayo makuru nkuko muza kuyakurikira ku buryo burambuye ibubanza rero ntibagira icefo n'icaruguru inyuma yuko inzu babamwo ihiriye bagasoka ataco bokoye iyo nkuru nayo turaza kuyibandako ndagusaba rero kugira ngo fyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako wibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza ndaguhaye kaze mbere yuko tubashikiriza ku buhinga bubi bukoreshwa mu kwiba amafaranga mva makungu tubabwire ko mu Banki nkuru y'igihugu BRB habandanya kwibonekeza hindagurwa ry'indongozi mupfasoni Irene Kabura muri hano niwe yahejeje kugenwa ngo abicegera cambere ucutwara BRB Irene rakabasubiriye Desire Musharitse yahora muri ico kibanza tumenyese ko bahora ari icegera cambere ucutwara BRB ari we Desire Musharitse subirijwe mu gihe akiri hanze y'igihugu aho ari mu rugendo rw'akazi mu gihugu ca Maroc kuva kwigenekerezo ry'indwi kwezi kw'icumi 2023 Rene yamusubiriye yahora akora mu biro vy'umushikiranganje wa mbere aho yararongoye ibiro bijejwe ivyirwa vy'iterambere Bureau d'études stratégiques Rene rero asanzwe n'icegera ca kabiri c'umukuru w'urwego nshinga ntwaro mu kigo c'igihugu kijejwe iterambere ADB hari intahe rero abantu batandukanye boba barabandanije guhererekanya niyo umuntu rero tugiye guhereza agatazirano ka Bertrand we rero yagiye mu banki kanaka yumvikana n'indongozi yayo ingene bohora bamuha amadolari vyoroshe ku giciro ca banki uzohore uraba ugutiza nk'imiliyoni 100 z'amarundi uyashire kuri konte uce uja hanze nka Dubai ugezeyo yasabe tuguhe amadolari uwo twataziriye Bertrand ntiyatevye kuyazana acayurira indege yaje Dubai maze ashitseyo akura amadolari 30 kuri ya konte yiwe mu minsi 3 yaragarutse mu Burundi yazanye ya madolari ashitse mu Burundi aduga ruguruka mu rwiza tunga asanzwe yegereye cyane ubutegetsi nawe arayamugurira ku giciro ciza Misi yakurikiye Bertrand yazanye muri banki miliyoni 120 z'amarundi mu ndwi ikurikira asubira i Dubai aca hakura kuri konte yiwe amadolari 40,000 hanyuma agaruka i Burundi mu nyuma ashira kuri konte miliyoni 150 z'amarundi
umurera ashobora kuja i Dubai kabiri mu ndwi zitatu uko agiye agarukana amadolari atari make uko ayanyegeza mu kuyazana i Burundi ntago bizwi ashitse mu Burundi aca duga ruguru kuri wa murwizatunga ayamugurira akazana abarundi muri banki urudandazo rwiwe ruhagaze mu kurira indege gusa mu mwaka rero uyu muntu yiba igihugu hafi umuriyoni w'amadolari wavuze ko yahinduye ibipapuro amafaranga y'ibihangange niwe yibeshe amasoko yacu aremeza ko vya bihangange perezida Ndayishimiye avuga ko yashatse guhana byamurushije ubwenge musi birunze amahera mu mazu kwa kundi nyene ari amanoti ya kera ubu hari amadolari amayero be n'amanoti mashasha ubu bihutira kurunda amafaranga mva makungu uko hageze amadolari aboneka ku isoko nkamwe Dieudonné Murengera Ntwari yari yemeye kuza aratanga burindwi bino bihangange bica biyayura ku giciro ciza bikaja kuyarunda bino bihangange nivyo bishinga agaciro k'ifaranga ry'u Burundi bishatse birarekura amadolari akaboneka ifaranga ry'u Burundi rikaca riduga gatoya bishatse biratwara amadolari yose ari ku isoko ifaranga ry'u Burundi rikaca rikoroka gutyo ishavu mu banyagihugu rikaduga ese umuti woba uzova hehe mu Burundi harategerezwa gufatwa ingingo zikomeye zijanye n'abasuma bafise ubutegetsi mu Burundi ivyo bihangange bikora ivyo bintu birazwi ivyo bihangange bifise ubutunzi budasiguritse birazwi byambaye amapeta akomeye bijejwe amabanga ahambaye mu mugambwe mu butegetsi no mu nzego z'umutekano bimwe ni navyo bihiga gutembagaza perezida Ndayishimiye ibindi bikitwa ko biri kumwe nawe ese ninde azofata ingingo zikenewe ubundi muti leta yirengagiza urazwi no guheza indyane za politike zadutse kuva muri 2015 kugaruka nituze n'umwidegemvyo mu Burundi guhungura bahunze gusubiza hamwe n'ubumwe bwa buraya bwahora butanga ibice 50% y'amafaranga leta yokoresha hari hagarikwa ry'imfashanyo z'uburaya riri mu vyatumye ifaranga ry'u Burundi ritagaciro bikomeye ayo abonetse agakoreshwa neza yoshikana aho igihugu cikora ko imfashanyo yonatuma bazana imitahe basubira kwizigira Uburundi zo bigenda gute ngo leta yanke gusubiza hamwe abana b'u Burundi kugira n'ubutunzi bw'igihugu bubomboke vyoba bishika Uburundi bukibaza nk'amafaranga buhomba ko yarari abanyamafaranga bahunze igihugu rwa rukundo rw'igihugu abatwara bavuga ruri hehe niye nyungu dufise mu kwama kwitana abanzi b'igihugu niko rero Pacifique Ninahazwe yoba yasozereye iyo nkuru turiko twifashisha tubategurira iyi hari ayandi makuru rero hagezweho cane ibubanza ntibagira icepfo n'icaruguru inyuma yuko inzu bamwo ihiriye bagasohoka ataco bokoye ari ku mutumba wa Mitakataka muri komine Bubanza inzu y'uwo muryango yaraturiwe ari ku itariki ya 3 ukwezi kw'icumi 2023 hashiga ikoni gusa ariko mu ijoro ryo ku wa 5 ukwezi kw'icumi inzu yarafashwe n'umuriro isaha 12 z'ijoro irasha bayirayemwo basohotse ataco bokoye ubu abana n'abavyeyi basavye indaro abana babo bose uko ari 5 ntibaja kw'ishure kubera ibikoresho vy'ishure byose vyarahiye abo rero batuririwe inzu bati twebwe twariye mu nzu twubatse mu itongo mama yaguze mu nyuma rero yarahagurishije abo haguze bariko baratwirukana kandi ubwo buguzi tutabwumvikanye ubu rero hafunzwe abantu babiri kubera bikekwa ko boba baturiye iyo nzu urongoye zone Mitakataka kamenyesha ko biri mu butungane kandi ko uwabikoze azobihanirwa umuryango rero ugasaba ubufasha kugira abana baje ku ishure kandi ngo baronke aho baba nico kimwe rero mu yindi nkuru twari twabateguriye gusa hari n'ibindi bigiye bitandukanye vyabaye uyu munsi nuko buramatari w'intara ya Muyinga yoba yagize ati abakenyezi umugabo atazotahana ivyo yarondeye umuryango muzokwirabire hirya umugabo wese ngo harya buri mu guca ategerezwa guteka umutwe arabe kandi arondera igitunga umuryango umugabo wese ngategerezwa gutahana agasashe karimwo ivyo yasumiye umuryango ivyo rero yabishikirije kuri w'icumi kw'itariki kwezi kw'icumi 2023 na Jean Claude Barutwanayo buramatari w'intara ya Muyinga aho yahimiriza abantu korora inkwavu no gukora ibindi bikorwa vy'iterambere
ivyo rero nivyo vyabaye. Mumenya ko kandi amakuru atangwa n'igisata ca Ijebu kijejwe ivy'ikirere ategekanya kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 11 Gitugutu 2023 ikirere kizoba kimeze uku. Mu gatondo hitezwe ko hazorwa imvura mu ntara zitari zike z'igihugu c'u Burundi. Imvura rero yumvikanamwe imituragaro ikaba yitezwe mu ntara ya Ngozi. Niko rero ku munsi w'ejo bari bashikirije. Makuru rero ntitwoyatebaho, gusa icibonekeza nuko imvura ishobora no guteza ibibazo. Muragabe aho mwoba mutuye hose, murabe neza uko vyoba avyifashe. Hari nkuru rero igaruka ku munsi wa gatatu ari no wa nyuma ryahuriro ry'abakenyezi b'imboneza kuri uyu wa gatatu itariki ya 11 Gitugutu 2023 muri vyatewe iteka n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ari kumwe n'umutambukanyi mukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye kirimba c'umukuru w'igihugu ikiriri. Ibirori rero vyuguruwe n'umurisha w'ingoma, hakurikira ibyago vyerekeye intererano y'abakenyezi bimboneza mu gukomeza umurindi utujana mu gufungura neza n'iterambere rirama biciye mu gutunganya imvyaro. Mu vyavugiyemwo rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye mu ijambo ryo gusozera ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza yagize ati tubingabo ziharanira amagara meza y'abavyeyi ni ibibondo. Iryo huriro ryatunganijwe kuva ku munsi wa mbere itariki 9 gushika ku wa gatatu itariki ya 11 Gitugutu kirimba c'umukuru w'igihugu ikiriri. Rongera ati ntitube bandabisize aho tugende twirimbure mu nyigisho twaronse zitubera umushinge mu buzima bwacu. Karangiza asaba umushikiranganje wa mbere gutunganya ihuriro rihurikiyemwo abagabo n'abakenyezi b'imboneza kugira barabire hamwe ibihanze ingo babitorere inyishu bari kumwe, kuko ngo nakare umutwe umwe wigira inama utigira inama. Domine Bayankimbona umushikiranganje w'ubutungane ati maze ziri mu tungana nyinshi n'iz'amatongo igihugu naco kikaba kitaguka n'amatongo ni mato. Hari irwirana ry'abantu usanga haduka n'amatati hagati y'abavukana canke hagati y'abana n'abavyeyi bikabaviramwo no kwicana. Gambira leta ngo harakwiye no gushirwamwo inyigisho ingingo n'amategeko atuma haba kugabanya imvyaro. Nabakengurukiye cane banywanyi bacu mudahwema gukurikira aya makuru n'ibiganiro dushikiriza kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Mbasabe kugira ntimuze gucikwa n'ibindi bitandukanye turiko turabategurira kuri imbonesha kure. Mane